kuri mwese mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya YouTube ya ICTV. No mwanya wayagezwe ari kuvugwa, tugiye kugaruka ku matora ari kuvugwa mu Burundi, turaza kugaruka ku makuru ari kuvugwa mu mugambwe CNDD-FDD, turaza kubabwira ivyo mwanyegejwe n'abanyapolitike ngaha mu Burundi bariko barahenda abanyagihugu babizeza ko bagiye kubahindurira ubuzima, ariko bakaba bamaze imyaka irenga 20 ataco bamariye igihugu. Bamwe n'abandi bakavuga ko umugambwe CNDD-FDD hampande yo kuba ubwabo nawo wama mu njyane z'urutavanako nabo ubwabo batazi aho bariko barajana igihugu. Turaza kugaruka kuri Gervais Ndirakobuca, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo, ndetse n'abandi bategetsi bakomeye mu gihugu. Hari amakuru menshi tuza kugenda turabashikiriza, wefyonda kuri subscribe maze uko turashirako inkuru uraje uba mu bambere bashikirwa nazo. Imbere yuko tuja mu zindi nkuru zitandukanye, harico umwe mu gicocoro muri CNDD-FDD akurikiranira hagufi vya politike avuga ku bintu biriko biraba mu Burundi. Umwe mu nararibonye za politike y'u Burundi aratanga impanuro ku barundi bose muri rusangi muri ibi bihe vy'imyamamazo bishira amatora, akaba avuga ko mu buzima bwa politike abanyagihugu baba bigabuyemwo imice ibiri. Iyo mice ibiri ikaba irimwo abitwa abanyepolitike aribo baharanira ivyicaro mu nzego zitandukanye z'igihugu. Harimwo nanone n'abandi abanyagihugu bato bato bashigikiye abo banyepolitike mu migambwe yabo canke abigenga ngari nabo bashoboza ubucanke uriya gushikira bimwe aharanira iyo amatora atunganije neza. Ariko nanone uzosanga abanyepolitike benshi basakuranwa abanywanyi mu gukoresha amajambo aryoza abo bahanganye kugira yereke abanywanyi bayoboka uno batavuga rumwe ko bazimye, kandi ko ngo bakwiye kuvayo bakaganiwe kuko ariwe atanga ivyiza. Uri ku butegetsi we hari n'igihe akoresha iterabwoba kugira ashobore kwigarurira abayoboke b'uyundi biboneka ko ari muri opposition nawe. Uwo munsi mu Burundi hariho abanyepolitike wumva bariko batimirarwe ku banyagihugu bato bato, babagiriza ko bafise ubwenge buke ngo kuba bakurikira abari ku butegetsi kandi imyaka yose bamaze ataco babamariye kiboneka. Bakita abanyagihugu amazina ateye isoni nkaho wamengo nibo bishe igihugu. Ivyo biratangaje cane mu gihugu bivugwa ko kirimwo demokarasi kandi kirimwo incabwenge. Kubw'umwe mu bahumure muri politike akurikiranira hagufi nyene politike y'u Burundi avuga ko ikosa atari ry'abanyagihugu bato bato, ahubwo abari bakwiye gutungwa agatoki bari abo banyepolitike, kuko ngo nibo baba barananiwe guhangana n'uwo banganya ibigango kugira rero bamukure kuri ubwo butegetsi aba yarishizeko canke aba yaragundiriye mu gihe kitari gito, ariko atanico amarira abanyagihugu. Uyo nararibonye akaba avuga ko abanyagihugu twita bato bato burya bazi ubwenge cane, ngo kuko barihweza bakabona uwukomeye n'uwuhuha. Barazi ko uri ku butegetsi aba akomeye gushika umunsi wa nyuma azobuvira ko igihe rero ahejeje kuva kuri ubwo butegetsi burya ngo bwa bukomezi bwiwe ntabuba buhari. Abanyagihugu bameze kurya kw'inzuki, abanyagihugu bameze kurya kw'inzuki ngo bajaho uwitwa umwami ari. Impamvu bakora ivyo vyose ngo ni ubwenge bakoresha bwo kwikingira ndetse no gukingira ababo ndetse n'ivyabo. Barabona ko wewe utari ku butegetsi utari ku butegetsi atabushobozi woronka bwo kubakingira inabi y'ubutegetsi, ngo mu gihe bokwemera ivyo uriko urababwira ngo kuko badashobora kukuja inyuma, kandi babona ko atanga ubufise zo kuzobakingira mu gihe bazoba bahuye n'ingorane, kuko ubwawe ngo ntubushoboye kwikingira. Nico gituma niyo babwira ukuri badashobora kukuja inyuma. Ikimenyamenya benshi mu baba batavuga rumwe n'ubutegetsi baba bari mu buhungiro. Nico rero cerekana ko ubwabo nabo bataba bashoboye kwikingira, arico gituma n'abanyagihugu akenshi batabakurikira, kuko iyo hageze ko umunyagihugu agirwa kw'iterabwoba canke yirukankwako n'abategetsi
ico gihe uyo muntu ari mu buhungiro ntaco amufasha. Abanyagihugu rero baca bibaza ukungene uwahunze kubwo umutekano wiwe yokingira abasigaye mu gihugu mu gihe nawe atashoboye kwikingira. Iyo nararibonye yatanze akarorero kuri CNDD-FDD igihe yari ku rugamba, ngo burya abarundi benshi bahora batyoza imihari yagwana ko ari abicanyi, bagakora amarondo yo gucungira umutekano kugira abasaya, abo bita abasaya, ngo ntibahungabanye umutekano. Bivuze ko abo bategetsi bose bavuye mu mihari igwana bigeze kwitwa amazina mabi n'abanyagihugu nk'abasaya, abanyeshamba, abicanyi, imihimbiri, inyankaburundi n'ayandi nk'ayo atandukanye. Mu gihe rero bari bakigwana nta jambo bari bafise kandi barabansi b'igihugu nk'uko n'abandi nabo muri kino gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi canke babugwanya baritwa abansi b'igihugu. Hagize uw'abanyagihugu bikeka muri abo basaya ngo baca bamuhamagarira abajejwe umutekano kugira bamukorereko. Mu manama yakoreshwa n'abategetsi hirya no hino mu gihugu nta kindi bashimikira ko atari ubukozi bw'ikibi bw'abo banyeshamba nk'uko babibita muri ico gihe. Ariko ngo iruhande y'ayo majambo yavugwa n'abanyagihugu canke abategetsi muri bo nyene ngo niho harimwo n'abari bashigikiye mw'ibanga abo bita abasaya, ngo nibo rero babaha uburyo bwo gukomeza urugamba, nibo babaha amakuru y'ahari ibirindiro vy'abajejwe umutekano, nibo babaha indaro n'ibindi vyankenerwa. Iyo mihari imaze kuja habona ikaba imigambwe, ba banyagihugu bahora bayityoza ko ari abasaya ngo nibo bayisanganiye hirya no hino mu gihugu. Twarabonye abanyeshamba bagwana mu nda n'abo bahora bahanganye bo mu nzego z'umutekano n'izo kwivuna abansi, hamwe n'abategetsi bo hejuru mu gihugu bahoberana nk'abari basanzwe baziranye. Ivyo biratangaje cane kandi utabitahura ntamenya ukuntu vyifashe. Abo banyagihugu nyene nibo bashoboje umugambwe CNDD-FDD wari uvuye mu muhari uratsinda amatora ya 2005, utsinda iyindi migambwe yari imaze imyaka ku butegetsi no ku rubuga rwa politike, mu gihe abanyagihugu rero bama bambaye imyambaro y'iyo migambwe yahora ku butegetsi. Iyo nararibonye ivuga ko n'uwo munsi rero abanyagihugu bazirikana neza cane ko ubutegetsi buhari ataco buriko burabamarira, kuba rero babukomera amashi bakabuvyinira bakabwama inyuma, suko babwishimiye ahubwo ngo nuko atawe barabona yoshobora kuramvura ukuboko ngo asiture ubwo butegetsi babone kumushigikira. Nico gituma birirwa bariruka inyuma y'abo bategetsi kuko bazi ko ataho gukika umusaya, arico gituma bari inyuma y'ubwo butegetsi kugira barebe ko bwoca kabiri. Kandi gushigikira ndetse no gushira ubwoba abashaka kubatabara si ngombwa babikore ku mugaragaro. Kugendera ibanga ku Barundi ngo niwo muco bamaranye imyaka n'imyaniko, kuko ngo no mu kwikura ko abakoroni Abarundi babikoze mw'ibanga. Kavamahanga yagiye gukebuka asanga bamugaramitse yataye aromoka. Iyo nararibonye ikavuga iti nta muntu n'umwe ashobora gusenyera ubutegetsi adafashijwe n'abari muri ubwo butegetsi. Ngo ariko ubu munsi benshi mu biyita abanyepolitike barinuba abari muri CNDD-FDD nk'aho ari ibicibwa bakwiye guhona. Ariko ngo muri abo bose tubona mu mwambaro wa CNDD-FDD ntibavutse ari abagumyabanga, kuko uwo mugambwe nuwa hirya y'ejo, no kuvuga ko uracari muto gose. Hari ndetse n'abawurimwo bavuye muri Prona, abavuye muri Paripehutu, abavuye muri Frodebu, abavuye muri Parena n'iyindi migambwe itandukanye. Bisigura ko CNDD-FDD yubatswe n'abavuye mu migambwe canke imihari yahoze idacana uwaka na CNDD-FDD. Kubw'ivyo n'uwoshaka kuzana uwundi mugambwe usubirira CNDD-FDD ku butegetsi yategerezwa gukorana n'abari muri iyo CNDD-FDD nyene bakayimukamwo bakaja aho bashaka, nk'uko bimutse bava mu migambwe
bahozemwo kera. Kubwiwe ngo uzoshobora uru rugamba rwo guhindura ibintu mu gihugu n'uzoshobora gukorana n'abasanzwe bari muri CNDD-FDD bakumvikana uko bayisezerera, hakaza inyubako nshasha ya politike ihindura ibintu, gutyo rero bakabona kumuha inguvu. Ngo muri CNDD-FDD bose ntibabona ibintu kumwe, abariyo bose si inkozi z'ikibi kandi si abasuma, hariyo n'abagabo b'ijambo ndetse n'ubuntu, ariko iyo ushatse kubagwanya ubafatanije n'abonona igihugu kandi ngo bo biyizi ko bera, nawe ntaco ubatorana kubera ko nawe nyene barakugwanya. Abo barundi nyene uwo munsi bambaye imyambaro ya CNDD-FDD ntuzutangare ari bo bumvise ejo bayituka bakayigotsa mu gihe ngo bazoba bahinduye aho bahagarara. Iyo nararibonye ikavuga iti akarorero benshi barakabonye muri 2015 igihe hahakwa kuba itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Nkurunziza. Abagumyabanga benshi bari mu nzego z'igihugu batanguranwa gukura umwambaro wa CNDD-FDD bawutakanga mu ivu, bakawupfundagura amacupa y'imivinyu mu kwiha imisuhuko ko Nkurunziza avuye ku butegetsi. Abo nyene bamaze kumva ko iryo tembagazwa ry'ubutegetsi ritakunze, baciye basubira kwambara ya myambaro, baca bihereza amabarabara, batuka bashatse gutembagaza ubutegetsi, bongera baha ikaze Nkurunziza ngo nahangame ku ngoma. Ati ntihagire uwibaza ko abanyagihugu ari ibijuju, ntimugaye isumbi ariyo ngwara. Ivyo rero niko iyo nararibonye ibibona, kubera ko abanyagihugu burya barihweza ibiba mu gihugu, mbere bamwe bakaba bafise n'ico biyumvira kandi bashobora no kugira ico bahinduye gikomeye mu gihe haje umuntu abaje imbere kandi akaba afise intumbero y'ukuri. Bamwe mu barundi babona ko hari ivyo CNDD-FDD yitwaza nyamara vy'ukuri atanico yakoze. Hari uwanditse ati hari ikintu nkunda kubona kenshi cane abantu bavuga ariko nkabura icemezo na kimwe kivyemeza. Iyo abantu bavuga ngo CNDD-FDD niyo yazanye amahoro mu Burundi, jewe simpora ntahura neza ivyo bashatse kuvuga, kuko hari igihe mpora ndabifata nko kudatahura neza canke nkiyumvira ko ari inyigisho bahabwa na CNDD-FDD canke bikaba bivurwa n'abana batarakwiza imyaka 30, kuko abo baca bajana n'inyigisho canke ideoloji ya CNDD-FDD. Muti none kubera iki jewe ntemeranya n'ayo majambo? Mu Burundi igihe c'intambara hari imihari myinshi yarwanya ubutegetsi bwa Buyoya. Iyo mihari yose yari iy'abahutu, hari CNDD-FDD, hari Florina, hari Paripehutu, FNL, CNDD ya Nyangoma. Abo bose imyaka yose barwanye, nta numwe muri iyo mihari yegeze afuta nazo, nta numwe yegeze afata nazo ngo uyigarurire nka kurya kwa M23 mubona bafata uburere. Ahubwo n'imiburiburi FNL yarabaye igihe kinini cane muri Bujumbura rirare, bisa nkaho bahigaruriye, ariko navyo ntivyari vyifashe kuko navyo ntivyari bifashe kuko hakontorogwa na leta ya Buyoya mu vyankenerwa vyose. Iyo mihari yose yatera ibitero yiruka, nta gice bigeze bigarurira n'ukuri. Uwo bazi intara canke komine canke zone yoba yarafashwe na CNDD-FDD ikayigarurira nko mu ntumbero zo kwerekana ko yari ikomeye kandi ifise inguvu, nahatubwire azoba akoze cane. Canke mutubwire mu makambi yose y'igisirikare ca Buyoya CNDD-FDD yoba yarashoboye kwinjiramwo ikayisambura canke ikayifata. Aho ndaca nemeranya n'abavuga ko CNDD-FDD yari ikomeye ku rugamba. Imihari yose yagwanya leta ya Buyoya nta nguvu yari ifise zo kunesha leta ya Buyoya, ariko uyu munsi aba CNDD-FDD barumvisha abantu babahenda ngo nibo bazanye amahoro, nkaho
wamengo nibo bakuye Buyoya ku butegetsi kandi atari byo. Amahoro y'u Burundi yazanwe na ONU niyo rero yagondoje Buyoya, ibihugu vyinshi bimufatira ibihano kugira yemere ibiganiro n'imihari imugwanya, kuko nawe yari yaravyanse ko atazigera aja mu biganiro nk'uko mubona leta ya CNDD-FDD nayo ibivuga uyu munsi kidashobora kugirana ibiganiro n'abatavuga rumwe nayo. UN imaze kubona ko ingwano imaze imyaka myinshi atanumwe atsinda uwundi, ahubwo bakabona ko abenegihugu nibo baguma batsinzikazwa n'izo ntambara ataho zifatiye, nico catumye bategeka Buyoya yemera ibiganiro. Nagira ndababwiza ukuri ko imyaka hafi 10 CNDD-FDD yagwanye, nta kambi n'imwe y'igisoda ca Buyoya yafashe, nta komine n'imwe yafashe ngo yigarurire. Nsigurire rero izo nkomezi muyiha, aho zihagaze ko ariyo yagondoje Buyoya. Iyo mihari yose iyo ishira inguvu hamwe bakumvikana, bagakorera urugamba hamwe, bagakorera hamwe, bakaguta igihugu, byari gukunda. Ariko izo nguvu zo gukoresha hamwe ndetse no kumvikana abahutu ntazo bigeze baronka, kuko rero ngo muri kamere yabo ngo ni uguterana inkokora gusa, muri make ngo ni abanyakajagari. Kandi ndazi ko ibi biza kubabaza mu mitima kuko ntimukunda ukuri. Uyo abandanya avuga ati none nk'ubu CNDD-FDD ariyo yatanguye kwemera kuja iyarusha mu biganiro imbere y'indi mihari, nico gituma kuvuga ko yazanye amahoro. Ahubwo njewe natahuye aba CNDD-FDD bamye bakunda amahera cane gusumba ubuzima bw'igihugu, kuko nibo batanguye kugira umunoho w'amahera bahabwa na ONU, hariya mu biganiro, kurira indege, kurara mu mahoteli meza, ngo nivyo vyabashituye bibatesha intumbero bariko yo gufata igihugu. Nimurabe M23 ifise inguvu, nimurabe ingene M23 ifise inguvu, ingene izembagiza leta ya Tshisekedi. Babazanye ko ivyo batumva baca babivamwo kuko bishibikije inguvu. Ariko wowe ufise inguvu nk'uko CNDD-FDD baswaganya ukemezwa ku nguvu mu biganiro, ngo abahutu ngo ni 84% baronke mu gisoda ibice 50%, n'abatutsi ni 14% baronke 50%. Aha ninde yahenze uwundi? Mu nzego za leta zisanzwe abahutu babe 60%, abatutsi babe 40%. Iyo aba CNDD-FDD yari ifise ingufu ntiyari kwemera ivyo, ariko kubera ngo bahababukira kuja ku butegetsi, ivyo vyose aho gushira imbere agateka k'abahutu ngo baravyemeye. Abo bantu rero ngo bamye bakunda inyungu zabo gusa. Ico ni ciyumviro c'umwe mu barundi bakurikiranira hagufi bera mu gihugu, yavuze ku biriko biraba mu gihugu, ariko nanone murumva ko hari ibintu vyinshi abanyagihugu bato bato batamenya, ndetse n'abarundi ubwabo bafise uko babona ibintu. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye ngo niwe abategetsi nka bose b'i Burundi batinya, ngo kandi bafata nk'intambamyi mu mibereho y'igihugu. Uyu mupfasoni ngo ico ategetse nico kija mu ngiro, ico ashatse nico gikorwa, uwo ashatse araduzwa, uwo yanse agakorogwa. Tukaba dufise akarorero ka hafi cane, umwubahwa Gervas Ndirakobuca ngo nta wundi yamuhojeje akamuzimya mu maso y'abarundi ngo n'umupfasoni Angeline Ndayishimiye. Uyu mudamu bisa nkaho yoba abona kure gusumvya umucance wiwe, ariko abategetsi benshi cane bagiye bararwa mu bibazo byo kuyobora ibihugu vyabo kubera abagore babo, ngo nizo mpamvu mubona abagabo bakomeye muri iyi si nka Putin yahisemwo kwiberaho atagira umugore. Ndafise icizere cinshi ko n'abategetsi hatari bake ba CNDD-FDD batanezerezwa n'urugendo batanezerezwa n'ingendo z'uwo mupfasoni, namba bakunda igihugu vy'ukuri nk'uko babiririmba
muri 2027 baze batangiye uwundi mukandida atari perezida Neva, kuko muri CNDD-FDD hari intwari nyinshi cane ngo kandi zize ubwenge, atari uko abo bategetsi bose bazokwisanga bagendera mu kwaha kwa Madame Angelina asubiza inyuma kamwe kamwe nk'uko bariko babikora kuri Ndakugarika. Ngo abantu rero biyumvira hagufi harya ngo ntibatahura ko Ndakugarika ariko atera yigizwa inyuma cane ya politike, ngo bazi ko ariko araduga, ariko sivyo. Harya namba azohabwa kurongora inama nkenguzamateka, urwo rwego nta birebire vyarwo, ngo ahubwo ngo ni n'imiburiburi yaba inama nshingamateka ngo niho aba akomeye. Rero iyo umuntu agukuye mu kibanza washobora gufata ingingo akagushiraho ata ngingo ushobora gufata, aba agusubije inyuma cane. Ico maze kubona coco umupfasoni Angelina ngo ntazokwemera 2026 ko Reveriyano Ndikuriyo ngo yongera gutwara CNDD-FDD, kugira uruhande rwa Neva rwipange neza gusumba urwa Sogo. 2027 muri CNDD-FDD harashobora kuzokwaduka ikibazo kidasanzwe, kandi ngo abatari bake muri abo bategetsi ngo barashobora gupfungwa canke guhunga igihugu. Nk'uko twamye tubibabwira, amatora ya 2027 arashobora gutera intureka zisumvye n'izabaye muri 2015. Ibihe byiza kuri mwese, mu kanya duhure mu yandi makuru arabagezweho.